utavuze ibyo bashaka wabugize ikibazo. Baradukubita nyene uko babishoboye, aho bazibura udushinge bakaba bazibura, eko badusambisha mw'ijoro kandi vyari biteye ubwoba. Je rero hagati aho bambaza cyane Ntega marangara yabaye ministre de l'Intérieur yarantumye ko acambwira ati wewe uturuka Inyamurenzi muri ya zone rouge, wewe ivya hariya urabizi kandi wewe service za documentation zemeza yuko uri mu babiteye. Babicikana umuriro, ndamubwira nti oya zana chef wa documentation aze ngaha twagiranye. Acarantwenga ati ntibikunda. Nagiye nibaza ibibazo bwa mu nyuma ndaronka abagenzi b'Abatutsi baje barambwira bati jewe mu 1988 nari umuyobozi w'ishuri hajya kuri Ngozi ya kabiri. Hanyuma ndabona berekeje umuntu imodoka y'abasirikare pick-up banje inyuma ari kuri hajya ku kibuga ku Gasaka, yari ya surete, baranyoye baranjanye muri district muri brigade hajya Ingozi. Hanyuma rero dushitseyo baratwambura ibyo twari twambaye, ibirato, amasaha n'ibiki baratora, hanyuma baratwinjiza mu gasho. Batwinjije mu gasho, jewe nagiye kumenya yuko ibintu byakomeye, ariko nsanze abayobozi bashika nka 4-5 bo muri inspection provinciale y'Ingozi nabo kumbure bamaze gufatwa. Sinamenye yuko bari muri ako gasho na jewe narimo, kumwe wese bamushira ukwiwe. Hamwe rero n'umwigeme umwe yitwa Leocadia nawe twari kumwe, nawe bari bamufashe. Hanyuma tuza twumva umujyandarume umwe aratubwira ati yamara rero burya wa mu inspecteur wanyu bamwishe, uyu yitwa Ndayisaba Vincent, bari bamaze kumwica weyo. Amarero niyo batangura ama-interrogatoire, ibintu batubaza warumva nyine ko ari ibintu bidafashe, mugabo kuri bo byari bifashe, kuko ibintu bavugana n'umwe yashobora kwibaza ko ivyo bintu binakunda. Kutwe twabona Ingozi kuri cya kibazo mbere mwanavuga, Ingozi hari hatekanye, nta muntu yari urwara ubundi. Nivyo byantega marangara batubwira, iyo ntega marangara nawe twari tuzi. Testare bigere kunyoza ukuguru intega, sinarinzi marangara, mugabo bakagira ati hariya niyo mwaja kugirira amanama. Aho rero torture ziratanguye ga, utavuze ibyo bashaka wabugize ikibazo. Baradukubita nyene uko babishoboye, aho bazibura udushinge bakaba bazibura, eko badusambisha mw'ijoro kandi byari biteye ubwoba. Je rero hagati aho bambaza cyane mwene data wacu byamwumvise na Ondereye Mariko, yari umudirecteur hariya hanya wa projet Kirundo. Bavuga ati wewe yaraguze imipanga, yari imipanga yo kuja gutemagura abantu, nayo nta projet nimwe idakomanda utujya dusi two gukata amakawa n'ibiki. Nibyo bambwira ati burya yarudusi tujya tugukata amakawa. Amugabo barambwira ati wewe rero ikintu tugukundiye nuko amafaranga abazungu babahaye ngo muje gutanga mu bene gihugu ngo bicane, mutayabahaye mwacimwe yabatwara. Ati nicyo gituma wewe ufite n'amafaranga kandi turayabona. Ati none uri umudekatre wewe utunga gute? Aho rero tuza tubona haciye iminsi haraje abantu baje bava mu Kirundo. Niho nacamenya mbere yuko nabaramwanje no muramwanje umwe yitwa Misago Ephraim na bene wabo babiri Misago Salomo na Misago Nestor bari bamaze kubica. Ibyo nabimenye ngaho onye. Aterega burya ba Ephraim nabibwirwa nabo baje bavuye mu Kirundo barababoshe amatopito twombere twagira tuti twara abantu kuko twari dufise batwambika amamenote.
baratujanye rero badushikanye hehe mu mpimba ngaho i Bujumbura, kumbure batujanye batabiteguye kuko barabuze niyo baturaza abafungwa dusanzeyo ngo hoshi ni mu dukurire ivyo binywa amaraso, baca baduterura batujana hehe mu Rumonge, niyo twaciye tuja gupfungirwa. Nta n'uwadusambishije ikintu na kimwe mu Rumonge, twagiye tubona baterekura kamwe kamwe. Jewe bandekuye mu itariki 8 z'ukwezi kwa12 mu 1988 nyene ndi kumwe n'uwo Leocadia Mwumva yari umusekreteri wa inspecteur Bibishe. Hanyuma dusanga mbere n'akazi barakadukuyemwo kwa makete banditse ngo twarabaye révoqué de la fonction publique kubera yuko twadezerse. Je rero abandi baragize reintegration, bamaze kureintegra barabasubiza mu kazi, mugabo amafaranga ntibigeze bayaturiha. Ntituzi ko banayasohoye cyangwa baba barayasohoye abandi bakayatwara ntawe ubizi. Mugabo igikuruso je sinasubiyeyo, naciye nsaba kwibandaniriza ku ishuri. Ngira ngo rero ibindi nihagira ikintu mushaka kutubaza kindi narabyanditse neza cyane, kandi murabona no kusohora igitabo nk'ikinya mwumva ko naho nyine tutari ko turahuza n'ibintu byavuye biragoye. Kumbe nimwaturonkera inzira nyayo n'ukuri nyako muratubwira duheze tubandanye iki gitabo tukizogisohore kirimo ibintu bitomoye neza. Murakoze. Icyo gihe kandi jewe nari buramatari w'intara ya Bujumbura yaguse. Icyo gihe ubutegetsi bwari buhari, bwagira baramatari bose bahari abaramatari babiri gusa b'abahutu. Je rero nategeka Bujumbura, ari ubundi yategeka Bubanza. Nuko byagende politike y'icyo gihe nuko yari imeze. Sinzi wabaje ati mu bibazo numvise ati mbega abanyamigambwe barabyinjiye mu icyo gihe kuri Ntega Marangara. Oya, icyo gihe twarabaporona, hari umugambi umwe, bisigura yuko bavuze ngo imigambwe yabyinjiyemo bari iporona kuko Frodebu ntiyabaho n'iyindi migambwe ntayabaho. Nuko byari bimeze, twese twari muri iporona, bari umugambi umwe. Hanyuma mwabaje ibibazo byinshi aho kubera umwanya muke, ndaza kuvuga cyane je ko ndi umunyepolitike, ndabe uko nabibonye ko nabyumvise bimwe ariko nshobora kuvuga nka bamwe bariko baride makuru tuke abari bahari, abari ku rubuga barabonye amabi natwe twaza turumva ayo n'amatemonyage yandi, ariko ayo jewe sino yagera ko ndavuga ivyambaye ko kubera nari buramatari nararonka umwanya wo kuvugana mu manama na ministre wa intérieur na président de la république ingene ibintu biriko biragenda. Ico gihe vyatangura nari naherekeje président de la république Pierre Buyoya i Brazzaville nkuko babivuze na nari muri iyo delegation yo narindi. Hanyuma tuza tubona ibirori bitarahera bavuze bati dusubire Bujumbura. Ti nibiki ko nibatubwira ivyo ari byo rimwe ti mu Burundi bimeze nabi. Turataha dushitsino dusanga koko baratubwira bati muri Ntega Marangara ibara ryaguye. Ico politiki manovuga nuko ibyo bintu ntibyiyadukije nkuko abandi babivuze. Oya, nukuvuga hariho imbere ambiance politique itari imeze neza na gatoyi. Twibuke yuko Buyoya yari yasimbuye Bagaza nawe turazi ku ntwaro y'ingene byari byagenze. Kuri Buyoya na hene hari cuka kibi hagati y'intwaro na population, hari icuka kibi hamwe hagati y'abahutu n'abatutsi byaraboneka. No bivuga ndabyemeza gute? Jewe ndi buramatari naragenda mu manama kugirisha amanama abanyagihugu, hanyuma abanyagihugu bamwe bakambona uku abandi bakambona ukundi.
mu nyuma natashe narifise mu inshuti abagenzi ba mu bahutu ba mu batutsi bamwe bakaza bakambwira bati wewe buramatari uri kuragirisha inama uvuga nk'umututsi kubera iki urumva byari bimaze kubaja mu miti abandi nabo bakaza kumbwira bati wewe uza kugirisha amanama abahutu mu kinyegero mwijoro ivyo nibiki urumva rero mu banyagihugu byari byamaze kubajamwo gahujugu tukora amanama baratubwira bati tukora amanama y'akazi baratubwira bati ibi na hariya ruguru muri za ntega marangara ibintu biratanga gushuha mu mitwe y'abantu urumva rero ntivyizanye hari cyuka kibi mugabo icabaye nuko ubutegetsi byarabunaniye kubifata mu minwe kubimetriza hama barabadeborde mbega byatanguye gute ntavyo nzi ariko nta na rimwe tuzobona abantu bafatana amashati bakicana hatabaye ikintu cyabiteye haraba komisi yose abantu babitanguje muri ico cyuka kibi hari abantu bicika mu kiza bakabitanguza abantu ntibabyuse gutyo ngo reka twicane oya aho rero mwebwe niho muzotegeza kurondera neza muri ico cyuka kibi cyari kihari mbega byatanguye gute abo agitateur bari bande kugira abantu barinde bicana gutyo hanyuma bijya byakozwe vya repression ivyo byakozwe n'igisoda ivyo byarabaye ivyo benshi abari kuri tele barabibonye twebwe abantu barabitubwira nyene biri kubiraba nyene bariko barica abantu ivyo byarabaye amadetail ngira ngo murayafise hanyuma rero ikindi no bahanura kiyagiye hari abategetsi des gouverneurs des administrateurs communaux bakihari murababaza vyagenze gute ndazi bamwe bahari bakiri ngaha mu batahunze cyangwa batapfuye bariho barondere mubabaze bazobabwira ibintu vyinshi mu nyuma byarabandanije jewe hari ibindi byashitseko nuko mu nyuma kubera ico cuka kibi ntega marangara yabaye ministre de l'intérieur yarantumye ko acambwira ati wewe uturukinya murenzi muri ya zone rouge wewe ivya hariya urabizi kandi wewe service za documentation zemeza yuko uri mu babiteye babicikana umuriro ndamubwira nti oya zana chef wa documentation aze ngaha twagiranye acarantwenga ati ntibikunda nagiye nibaza ibibazo bwa mu nyuma ndaronka abagenzi batutsi baje barambwira bati faites attention kuko les services de documentation ziragusibla yuko wewe uri mu bateguye ntega maranga turagira très attention sanga birankomeranye mu nyuma rero barambwira bati burya rero bariko barondera nyene bo gupfunga ariko nyene byagenze mu nama bakoze yo kumfunga buyo yahabaramubwiye bati ujya muntu baramubeshira tumumukura mu guverineri nibyo yaciye akora baci bankura mu guverineri karumva kibazo ntibari bagitoreye umuti bakuye mu guverineri rero naciye mbona yuko baba bahutu bari muri leta baba batutsi bose bambuna yuko umengo ndi gikoko pestifere bose bamvuga nabi ati n'umuntu wo kwigirayo nuko byagenze mu nyuma umukuru wa documentation twarasubiye turahwana nibere umuntu asanga amvuga we ni kuki wambesheye turaharira birebire ariko na wene uyo yaciye amukura kuko uyo yamwagiriza yuko yamuha de fausses informations yamukuye nawe ivyo byarashize mu nyuma rero ubuzima burabandanya gutyo ivyari ko biraba narabimenya kuko abantu benshi barabitubwira ko ni wacu yari ko biraba twarabimenya cyane gose mais j'ai échappé la prison kubera abantu bamvugiye kandi nabatutsi kandi bazi ntabavuga amazina ni bimwe bavuga bati muyo ibintu bigeze gutyo hariho abantu
bavugira abandi ivyo nukuri canke abantu bakabafata mu minwe kugira ntibamererwe nabi ivyo nukuri kwama ivyo rero bimpicigwa Perezida Buyoya sinzi byamushikiye humbure ira hérité d'une situation très compliquée nawe nabigwamwo biramunanira kujera Buyoya yarankuye twasubiye kuvugana twasubiye kubonana na Buyoya muri bijya y'amanama yabaya Conseil de l'unité nationale hanyuma mu nyuma dusura guhwanira muri ambassade ya Etats-Unis yahungiyeyo mu 1993 muri jya kudeta niyo yarari twari kumwe muri ambassade aho namuboneye mu nyuma ntitwagerageje kuvugana ibyabaye ariko ico je no kwemeza nuko burya ntibakontrola la situation na repression ntibayikontrola neza ntayo bakontrola ils ont perdu complètement la situation no hanura rero yuko mwogira amatohoza yimbitse mu bihere kure les causes qu'est-ce qui s'est passé ndazi ko biragoye kuko hari abantu benshi babizi bahunze cyane bapfuye ariko muzoduhe raporo nziza ntagire uwo murenganya kandi itubwize ukuri vyabaye kuko turabikeneye